Tugaruke gato ku matora ya 2025. Imyiteguro yayo igeze kure. Aho ni mu gihe Burundi ari kimwe mu bihugu vyijukiye inzira ya demokrasi mu gushiraho inzego ziserukira bene igihugu. Intwari ishingiye ku migambi myinshi multipartisme yaremejwe mu Burundi kuva mu ntango y'imyaka ya 90. Bugingo Burundi buca bwinjira mu matora ya 2025, umuntu arashobora kwibaza ibijanye n'imigambwe mu Burundi uno musi. Mbega ningahe hoho umugambwe niki? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no musi. Amahoro cane, ni David, nizere ko meze neza. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bumenyesha mu Burundi ko hari imigambwe ishika 37. Dutahure gato icari c'umugambwe. Ingingo ya kabiri y'itegeko rigenga imigambwe mu Burundi ivuga ko umugambwe ari ishirahamwe rya politike ridaharanira inyungu z'amafaranga rihuriza hamwe abanyagihugu basangiye umugambi umwe uharanira demokrasi ishingiye ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Umugambwe ufise intunganyo ya politike wisangije, ukagira intumbero zitomowe, ukagengwa n'icifuzo cyo gukorera inyungu rusangi ngo abanyagihugu bose batere imbere. Ubu turatahuye icarico. Ikindi kibazo umuntu ashobora kwibaza ni kugira ushingwe hama wemegwe n'amategeko hasabwa iki? Bisaba gushikiriza dosiye yuzuye ibisabwa mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu. Ibigize dosiye navyo ni ibi bikurikira. Ubwa mbere, muremeza ko mwiyandikishije mu gitabo c'ubumwe bw'abarundi gitewe ku mukono na banye no gushinga umugambwe. Hama mukagira umugambi umwe werekeza ku kibano. Ubugira gatatu, harakenerwa icanditse cyo gusaba uruhusha rwo kwemererwa gishizwe ku mukono n'uzoserukira umugambwe mu vy'amategeko giherekejwe n'urutonde rw'abashinze uwo mugambwe n'ibibaranga vyose. Birasaba kandi kwerekana ko atabakurikiranwa n'ivyaha nuko bafise inyifato nziza. Ivyo navyo hari impapuro zo mu nzego za leta zizitanga. Impapuro dukunze kwita extrait d'acte de naissance, extrait du casier judiciaire, attestation de bonne conduite, vie et mœurs. Haratangwa n'icegeranyo c'inama y'ishingwa ry'uwo mugambwe giherekejwe n'imikono y'abawutanguje bose. Izina ry'uwo mugambwe naho ukorera, amategeko n'amabwirizwa y'umugambwe yemejwe na noteri ari ku makopi abiri, hamwe rero n'umukuru w'uwo mugambwe n'icegera ciwe. Umaze kwemegwa rero ntibiba birangiye. Hariho ivyo umugambwe usabwa kubahiriza. Aho twovuga nk'iki cuko umugambwe ugirizwa kuba ufise n'imiburiburi ingoro yawo mu gihugu. Muri ico gihe uremererwa gutunganya amanama yawo, imyiyerekano n'imyamamazo mu gihe ikurikije amategeko. Ikindi mwomenya nuko ata muntu arekuriwe kuja mu migambwe ibiri mu mwanya umwe. Mu bijanye n'ibinyamakuru naho umugambwe wemewe n'amategeko urarekuriwe kwishingira ikinyamakuru cawo wisunze ibitegekanywa n'ibwirizwa shingiro. Nayo mu binyamakuru vya leta, imigambwe yose yemewe n'amategeko itegerezwa guhabwa ikibanza n'umwanya bingana. Mwomenya ko umugambwe ushingiye ku migwi kanaka y'abantu nk'abakenyezi, ugwaruka, abagendana ubumuga utemererwa gukorera ku gataka k'u Burundi. Ngo umugambwe ubwirizwa guhurikiramwo abantu bose mu butandukane bwabo kandi bavyifuza. N'imiburiburi ku bice 30% vy'abanywanyi. Bishitse naho ugafatirwa ibihano, umugambwe ntubukire kuriwe gukora ibikorwa vyawo mu kiringo cose ico gihano cafashwe. Igihano kiri hagati y'amezi 6 n'imyaka 5 nico gishobora guhabwa uwufashwe ariko arabandanya ibikorwa nk'amanama, kwigisha umugambwe n'ibindi. Icyanyuma twobabwira nuko kizira ku buryo bwa leta canke ubw'amashirahamwe yayo, amafaranga, ingendeshwa, amazu n'ibindi bikoresho bukoreshwa ku nyungu canke mu bikorwa vy'imigambwe. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.